amaraso ya Yesu natwikire mu muryango wanje, abagenzi banje, inshuti zanje, inzu yanje, ibyo ntunze byose n'ibinyenga byose. Mutima mweranda nantwikirize inkinzo y'ububasha bwiwe butananirwa, nagaragaza intsinzi ya Kristo muri rusengero y'Imana, natuze shetani iteryomoke, yongeraho imitima mibi yose ayibuze kwisira no kudurumbanya, maze ibyo tuza kuvuga no gukora byose tubyoshwe kandi tubikoreshwe na mutima mweranda. Mukama Yesu, kubw'izina ryawe ryeranda cyane, kubw'iteka rya Bikira Mariya mweranda cyane, no kubw'igisabisho cy'aberanda bose, icy'aberanda abavunyi bacu n'icy'abamarayika barinzi bacu, dukingira ibiduhanamiye byose n'ibyago byose bituruka ku mitima mibi. Bikira Mariya natunyegeze mu mutamana wiwe ugabekazi w'abamarayika, atwinjize mu ntsinzi ya Kristo yazutse. Mikayeli mweranda umumarayika mukuru, tuvune muri iyi ntambara, duhagarikire ya shetani mbiyoye kudutsinda. Imana niyiganze iyakubasha bwo kugira nabo wese ari ngaha. Ndambaye ibigwanisho by'Imana ngo ntsinde imitego ya shetani, ndikenyeje ukuri, ndikwije ubutungane ngo ntambukanisha ryo gukwiza hose inkuru nziza y'amahoro. Ndambaye ingofero y'ubukiriro, mfise n'inkinzo y'ukwemera kugira ngo mbashe kuzimya imyambi ya sekibi. Nitwaje inkota ya mutima, ariryo jambo ry'Imana, ngo nsenye ibirindiro by'umwasi shetani, ndugije amaboko ngo ninaze kandi ntamara Imana yanje. Ndambara y'urugamba ntambuka n'ubutwari nka Dawudi atana mu mitwe na Goliyati, ku izina ry'umwami w'abami Yesu nyene intsinzi avyagiye ku ntebe y'ubwami bwa Data. Nico gituma kububasha natoranye no kuba umukristo n'umwigisha wa Yesu Kristo, ndabujije mwebwe mitima mibi y'amashetani, mwebwe mitima ihumanye, guhogora no kuvugira mu muntu n'umwe mu bari ngaha. Iri koraniro, iyi evangelizasiyo twateguye, tuyiragije mutima mweranda wenyene ngo abe ari we yirongora. Amen. Ciza kandi cagutse mu gihugu gitembamwo amata n'ubuki, mu kibanza c'umukanahani, c'umuheti, c'umwemori, c'umuperizi, c'umuhivi n'ic'umuyebusi. Ubu rero induru ya bene Isirayeli yashikiriye, kandi narabonye agahahazo abanyamisiri babahahaza. Ubu rero genda, nagutumye kwa Farahoni, ukure mu Misiri igihugu canje bene Isirayeli. Musa abwira Imana ati, ndinde kugira ngo nkurikire Farahoni mure bene Isirayeli mu Misiri. Imana imubwira iti, ndi kumwe nawe. Ngiki ni ikimenyetso cy'uko ari jewe ndagutumye. Niwamara gukura Abanyisirayeli mu Misiri, muzosengera Imana kuri uyu musozi. Musa abwira Imana ati, ngira ngende kwa bene Isirayeli ndababwire nti, Imana ya basokuru banyu yantumye iwanyu. Nibambaza bati izina ryayo ni irihe, nzobishura iki? Imana ibwira Musa iti, ndi uwondi. Irongera iti, uzobwira bene Isirayeli uti, ndi uwondi yantumye iwanyu. Imana ibwira kandi Musa iti, uzobwira bene Isirayeli uti, umukama Imana ya basokuru banyu, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isahaki, Imana ya Yakobo yantumye iwanyu. Ngiryo izina ryanje imyaka yose, niko bazohora banyambaza uko imyaka izogenda irabisikanya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kugira ngo amwicarike hamwe n'abatware kandi abahe gutorana intebe
amwicarike mu buninahazo bwiwe, kuko inkingi z'isi ari iz'umukama, kuri zo niho yashinze isi. Ni mu gitabo cya mbere cya Samuweli ikigabane cya 2 ku murongo w'8. Ibyo rero Imana ibona n'uyo ngingo yigira n'uwo mugambi wo kumanuka, Imana yahavuye ibirangura. Nimwasoma ibitabo bya kahise muzobona yuko mu mwaka w'1250 imbere y'uko Yesu Kristo aza ku isi, niho Abanyisirayeli bavayo hatwara ubufarawoni Ramsesi wa kabiri, kuko abagiye baratwara bose Misiri bose baca baronka izina rya Farawoni, mugabo hariho akandi rya zina baca babaha uye abana b'Isirayeli bagiye kuva. Imana yabakuye mu buja bwa Farawoni ku mwami yitwa Ramsesi wa kabiri, n'Imana yakura igihugu cyayo mu Misiri. Muri iyo Pasika rero Imana yaragiye muri uko kujabuka, Imana yagiriye Abanyisirayeli, yarerekanye by'ukuri ko ari Imana imanuka ije gukiza, ije gutabara, ije kubohora umuntu. Yaramanutse kugira ngo idugane n'abantu bayo, ibakure mu buja, ibajyane aho yabateguriye yo nyene mu gihugu cyagutse, muri cya gihugu yari yaremereye Iburahimu, yari yaremereye ba Izahaki, yari yaremereye ba Yakobo, igihugu gitembamo amata n'ubuki. Bavuze amata n'ubuki, ni icyo kintu gituma umuntu amererwa neza. Mugabo nk'aho iwacu mu Burundi, Imana ikivuga ati igihugu cy'amata n'ubuki, kandi igihugu kirimo n'igitoro. Haleluya. Usomye rero kino gitabo cy'Ihunguka, abaporoti mbere bita ngo kuvayo, mu kigabane cya 4, kigabane cya 5 gushika ku kigabane cya 12, bavugamo ibintu Imana yagiye irakora kugira ngo igondoze Farawoni. Ni kuvuga yafashe ingingo zose, uburyo bwose, remwaye zose, strategi zose, tactique et technique, kugira ngo ikure abana bayo mu byara bya Farawoni. Nubwo Farawoni yari yigize ibiki, yari yigize Gazerare, yaravuga ati ntibikunda, Imana igakora ikimenyetso cya mbere akanka, ibimenyetso bishika ku 10, aho hose Imana yarafashe ingingo. Farawoni rero yabanje kugondozwa gushika mbere no mu kiyaga hagati, Imana yaguma ireka yihorera. Imana yararetse barinjira mbere no mu kiyaga. Hada rero bashitse hagati na hagati, murazi ingene byagenze, twaba twabizirikanye mu ijoro rya Pasika. Imana ibikorwa badahemberwa, ntibigere baronka n'akaryo ko kuruhuka. Umukama nawe nyene yaramanutse no kujya ku mabare kugira ngo ashikire ujya ariko aratotezwa, ujya ariko arakubitwa, ujya yikoreye umusaraba. Baramukubita bamuhutagiza, ngubwo ububabare Yesu Kristo nawe nyene yamanutsemo. Yesu yaramanutse gushika no mu rupfure, no mu rupfu rwo mu kuzimu, arapfa, arahambwa, aja kuramutsa abapfuye. Babana bose batabwa muri Nile, n'abandi bose bagiye barapfa, Yesu yarinjiye, yaramanutse kugira ngo abohore abantu bose bari baboshwe n'ingoyi
yamanutse muri Yesu Kristo kwirondera umuntu, abakiyongerera mu bicu mumenye ko atayikiriyo. Imana yaramanutse, Imana nikiri hejuru, abagana kuyirondera hejuru ntayo bazosangayo. Imana yarimanukiye kwironderera umuntu. Nta bundi rero ibyo twiteze ko Imana itwiyerekerana. Ibyo bica bisigura ko iyo tubaye abantu by'ukuri, ni kuvuga tukagaragaza ka gashusho twaremanywe k'Imana, ko ariho n'abandi bantu babona ko Imana iturimwo. Imana tuyibona ingene iguma yigaragaza mu bantu, kuko yaramanutse kwironderera umuntu. Abandi baguma barangamiye hejuru ngo mana mana mana, vuga vuga mana, vuga vuga mana, bakayifata ku munwa bakayivugisha ku ngufu bayironderera hariya ari bamenye ko yimanukiye kwironderera umuntu. Nibayisanga baja kuyirondera rero uzoyisanga muri wa Mudiyanywe, muri wa Mutama, muri wa Moro, wa wundi ashonje, wa wundi ugira neza. Ngaho aho tuzo turasanga Imana yacu. Haleluya. Menya rero iteka watewe umuvukanyi, Imana izoheza rero idugana umuntu aho hose, kugira ngo Imana ni kugira ngo umuntu agumane iteka, ntabone yuko iteka ryiwe ari uguhereza muri gihoromu, ari umuriro udahera, cyane abandi bantu bamukoreshe ibyo bashaka byose. Babandi bavuga ati ndakwica, agaca ubwoko, agaca agira gute. Aho hose Imana yaje kwegera umuntu kugira ngo imubwire ko iri kumwe nabo, kandi Imana itazokwigera imubwirira, kandi yaje kumuzamura ngo imukure muri ibyo bintu byose by'ibifashi, ibyo bintu byose by'ububeshi, ibyo bintu byose, kugira ngo umuntu yumve ko agumana iteka mbere n'imbere y'urupfu. Gutyo rero bizoheze biranguke mu kumubyagiza iburyo bwayo mu ijuru. Bizoranguka neza rero mu gihe Imana uzoba wayikundiye ukayemerera, gutyo kikuduza kugira ngo wumve ko iteka ryawe atari kubumucuranye mu by'isi. Nubwo Imana yoduha bya bindi byose dukeneye, mugabo urosha ubuzima bwawe nta gaciro biheza bitanga. Yesu niwe aheza akavuga ati mbega umuntu byomumarira iki atunze iby'isi yose mugabo aroshe umutima wiwe. Nicyo gituma nubwo Imana yoduhezagira, nubwo Imana yodukura mu bigeragezo tuba tubona, ibyo wowe bizohimbara Imana ariko igukuriye ikakubyagiza iburyo bwayo, mugaheza mugasangira rero ubu ni nahazo. Menya rero yuko urugendo rwacu nubwo mu ijuru, nubwo turi ngaha ku isi, mugabo ntiturabisi. Mu gifaransa niyo tubivuga neza, nous sommes des citoyens du ciel, ni kuvuga imporanwa yacu ni mu ijuru. Nubwo tuba turi ngaha ku isi, dutegerezwa kuguma ibyiza byo mu ijuru tubyerekanira ngaha ku isi, ijuru rikamanuka. Kuko Yesu twakira muri Ukarisitiya, harya Yesu amanuka iwacu, ni inkonjo y'ubwami bw'ijuru aba atanguye kuza araduha, kugira ngo rero ntitugume ducuramye mu by'isi, mugabo tugume tubona yuko intoranwa yacu, la cité sainte Yerusalemu yacu, ari Yerusalemu yo mu ijuru. Bangaha rero ku isi, nk'uko wowe wamaze no kuba mu ijuru, ibyo mu ijuru utangure kuza urabyerekana ubibamo ngaha ku isi. Ndabahaye akarero gato gusa, nk'ubuye ambasade y'Abanyamerika iri ngaha mu Burundi, ni kuvuga ni Amerika yose iri hajya mu Kigobe, niyo ari ngaha mu Burundi. Ubonye ambasade, ugiye muri ambasade y'Abanyamerika, uzosanga bavuga n'ikinyamerika, muzosanga babayeho mu kinyamerika, muzosanga no mu gufungura kwabo ari kinyamerika. Mu yandi majambo, umukama iyo yaje yamanutse ngaha aba ashatse kutubwira yuko natwe ibyiza byo mu ijuru tube ngaha ari tuguma tubona, tubeho nk'ab'ijuru, tuvuge nk'ab'ijuru, twitware nk'ab'ijuru, tubeho nk'ab'ijuru. Ngiryo rero iteka Imana yatumye imanuka mu mvukanyi kugira ngo
irigusangize ko nayo. Ubwa gatatu ni ukwambaza izina ry'umukama. Musa abwira Imana ati rero bararyubaha cyane bagatinya mbere no kurivuga bagaca barisubiriza kuko ubwa mbere abanyisirayeli izina rya Yehova baratinya kurivuga, gutyo rero kubera ko batinya kurivuga kuvuga Imana mu izina ryayo, Imana yahavuye ibabwira izina baca barisubiza ni izina ry'umukama. Ngiryo izina Imana yacu yitwa n'umukama. Niwe amanuka rero gukura imbohe zibohe mu Misiri ngo azivaneyo azigire igihugu cy'idereja. None n'akahe karanga k'iryo zina, ni ubuhe bubasha bw'iryo zina? Tubijyane neza bavugana, kuko hariyo abantu kenshi usanga batavuga neza bakaguma bavuga ati iyo bavuze Imana ukamenya nyene bahejeje bavyujuje bakomesheje, kuko kuva kera Imana yacu twemera iravuga kandi igashaka ko tuyihamagara mu izina ryayo. Ni nka gutya rero abantu babiri bahura, iyo bahuye batazinanye ntashobora kumuhamagara mu izina kuko iryo zina ntaryazi. Arashobora kumuhamagara ngo hewe nko ku bana cyangwa wesha we muntu cyangwa we mugabo we mugore, hewe wa musore we, izina ryiwe ntiririmo, ariko uyo muntu ntari bureke kuvugana nawe kuko yamuvugishije, ariko namuzi nawe nyene ntakuzi. Hari abantu rero benshi babana n'Imana kuri ubwo buryo, kuri ubwo rugero, bayihamagara ngo hewe, wesha, we mugabo, izina ryayo ntibigere barivuga n'akantu gatoya. Mu kaga rero k'abantu ku isi yose hose, aho abantu bazoja mu ndimi zose no mu bihugu byose, ijambo Imana riravugwa. Natwe ko bari turavuga Imana, mugabo ntituba twaseruye izina ryayo. Kera baravuga kiranga n'Imana, mu Gifaransa baravuga Imana Dieu, mu Cyongereza baravuga Imana God, baravuga Imana mu Giswahili Mungu, baravuga Imana mu Nyiringara Zambe n'ibindi. Mugabo iyo Mana ku rugero twebwe tuba turiko ni nk'uko wowe uyihamagaye wesha, we mugabo, we nyana. Imana rero kuva uno munsi muri kino gitabo cy'Inunguka, muri kino kigabane cya gatatu, Imana yarahishuye izina ryayo, iravuga ko murabwira bene Isirayeli ko ndi umukama, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isahaki, Imana ya Yakobo, kandi ngiryo izina bazohora banyambaza uko imyaka izoza irabisikana. Imvo ni iyi, kubera ko mu Misiri aho bahora bari Abanyisirayeli hari izindi mana nabo nyene Abanyisirayeli na Abanyamisiri bemera, nazo zari zifise amazina. Abizi ivyakahise baca banyaruka kubitegera, hariho n'imana zitwa za Ozirisi, hariho imana zitwa za Rahabu n'izindi, n'amazina y'Abanyamisiri abantu bambaza, kandi bakazambaza atabyo gufina. Bariko barambaza zino mana ntabyo gufina bashiraho, bazambaza n'umwete mwinshi. Twebwe nitwe tuvuga ko byari ibigirwamana, ariko bobo ntibavuga kandi ibigirwamana, bavuga yuko ari imana zabo, imana mbere biteguriye no gupfira. Ibi mbere n'Abanyagiriki barabyerekanye igihe Pawulo yamenyesha inkuru nziza, igihe abayoboke b'Imana yitwa Artemisi bamugerera nabi, bakarwana mbere n'urugamba ruhambaye cyane barwanira ishaka ry'iyo mana. Inshuro nyinshi baje barahura, Pawulo bamwise izina rimwe mu mana zabo, barigeze
bivuga iki? Mu kwemera ntacyo bivuze ku bantu bemera Imana nzima, ariko ku bijyanye n'imyemerere muri rusange zari ingorane kubemera umukama bari bahanganye nazo z'abayari. Bayari yaratwaye abayoboke b'umukama, yari yarabigaruriye. Hama rero ku musozi wa Karumeli haba ikibazo hagati y'izo mana zombi. Eliya ati mwebwe mwemera abayari ko ari Imana, kuvuga mu yandi majambo ko ari segaba ruwamaho, jewe nanje nemera ko umukama ari Imana. None rero Imana niyerekana muri urwo rukino, niba twavuga gutyo, umukama niwe yatsinze, atsinda igitsindo turazi ibintu byagenze, aragaragaza by'ukuri ko ari we Mana. Yatsa umuriro, wa muriro uraturira yambagwa. Uwo muriro kandi twibuke ko watse no muri kino gihe cya Musa, igihe yagombaga kubona cya gisaka cyasha mugabo akabona kidatikira rwose, niko kwegera umukama ati oya, ahantu n'ahantu hiranga rwose. Umuriro waratse no muri Pentekote mu ndimi z'umuriro, ni umuriro uturira ikibi, umuriro ukomeza icyiza, umuriro w'urukundo, umuriro w'amahoro, umuriro w'akanyamuneza. Hano rero kuri uwo munsi murazi ingene byagenze, bose bashaka kubita imifukamiro hasi kumwe n'abayoboke ba Bayali bati turatsinzwe, Bayali si Imana, umukama niwe Mana. Nicyo gituma rero umwene Isirayeli wese afise ukwemera nyako, adasenga avuga ngo mana gusa, ahubwo umutima w'umukama aca yuzura kumvikanya nka cya gisabisho cya Dawudi, mukama Mana yanje. Nk'uko baca bavuga ati umukama niwe Mana, mukama Mana yanje. Ngicyo rero igisabisho cyatewe aho mu bwuzure bushasha. Ntiyabimenyekanisha nk'umuhanuzi gusa, ariko bene Isirayeli bo baramuzi bagaca bamwemera ko ari umukama wabo, ko ari we nyene bakesha uburaro n'uburamuko. Ni kuvuga ni segaba, ni umutegetsi, ni komanda, arahambaye cyane rwose. Yesu rero amaze kuza nawe akigira umuntu akabana natwe, ntabwo yaje gusambura ibyariho, ariko nyabuna yaje kubyuzuza. Ati mbe murazi n'ibindi mu nkuru za Yohani ikigabane cy'umunani, umukama ni jewe. Bene Isirayeli izina umukama ryaravugwa bakajugumira, kuko ryari izina rihambaye cyane, izina ry'Imana yabo. Umukama niye n'ingabo yabambukanye akabakura muri ya byara bya Faraoni, akabajabukana ikiyaga gitukura. Yarimukanye nyine amakungu imbere yabo, arabatsindira intambara zihambaye. Umukama niye n'ububasha. Nicyo gituma Yesu avuga ati ni mwene mukama, cyangwa ngo ni umukama. Bagaca bavuga bati akwiye gupfa, nta kindi arimo, ariko aratuka Imana. Uko ni gutuka Imana. Umuntu yo umukama gute? Ujya kutse nyine y'ejo none ariko yiyita umukama, none yamaho, none yitumuzi. Ibyo rero bigaca bishika ingorane zihambaye rwose. Mu yandi majambo, ukwemera kwa Kristo kwabereye ingorane Yesu Kristo, Abayahudi kugeza n'uyu munsi, kuko by'ukuri ntabwo bacyumva, bumva yuko Yesu ariko aratuka Imana, n'ubu benshi baracyarindiriye. Igikorwa rero cya mutima mweranda, mutima mweranda niwo duha kwemera ko muri Yesu Kristo w'i Nazareti ari umukama, ko Yesu Kristo ari we Mana yacu. Kristo ni umukama, niko kwemera kwacu twebwe abakristo. Nicyo gituma twebwe byose tubirongera mu izina rya Yesu. Iryo zina niryo twinjiramo mu gahimbara ka Data na Mwana na mutima mweranda, tugaheza tukaronka ubuzima, tukinjira mu kuri, gutyo rero tugaheza tukabaho. Ni ngombwa rero kandi ni nkenerwa ko twebwe abakristo iryo zina turimenyeshwa, tukamenya n'ububasha bwaryo, tukamenya gusenga nk'uko Yesu yasenga, uko abatumwa biwe babitwigishije, ha gusenga nk'abatigeze bahabwa mutima mweranda. Mutima
ati dawe, akabarira Yesu ati umukama, ati umukama. Ubwo nibwo buryo rero nyabwo bwo gusenga, ubwo nibwo buryo nyabwo bwo kwambaza izina ry'Imana. Ibikwiriye rero kuvuga ko Yesu Kristo ari umukama gusa, ari umutegetsi, ari usumba byose, ari segaba wa byose, niyaba adashobora rero kukurinda ibyo bintu byo guta mu rupfu, ntashobora kuba umukama wawe adashobora no kugukiza n'iyo ndwara, adashobora no kugukiza n'uwo musonga, adashobora no kugukiza n'ibyo byose ubona ko bikubereye. Niba ari umukama, niba ubyemera, niba ari ryo zina wahawe kugira ngo uzoze urambaza umukama wawe, ni ukwemera no muri ubwo buryo. Mu yandi majambo rero, turashobora kuba twarinjiye mu misi, twarinjiye, birashoboka usanga twarinjiye kubera igicumuro cyangwa abandi baratwinjijemo, ububabare ni bwinshi. Mugabo nk'uko rero Yesu yinjiye mu misi, kandi nagomba kubabwira abavukanye, abantu bose bahambaye baragiye mu misi. Ba Aburahamu, ba Isahaki, aba ba Yosefu, aba bose baragiye mu misi. Mu Misiri ni ahantu twese dushobora guca, kandi umukama arashobora no kuhaducisha kugira ngo ahadukomereze, atwerekere yuko ari we mukama. Igihe abandi bose ubona ko byabananiye, umukama arashobora kuducisha hagahari kugira ngo murahate amagorwa muri bya bindi umukama agume yerekana ati reka ndabareke, bariko barigira abantu bahambaye, reka ndabereke ko ari jewe Mana. Ibi iyo byananiye abaganga, reka nerekane yuko ari jewe umukama. Muri iyi misi umukama arashobora kuhaducisha kugira ngo duce bugufi, tugume tubona ko dutegerezwa kuguma duhanze amaso umukama wacu. Umukama arashaka kuducisha mu Misiri kugira ngo agire renforcement de capacité. Umukama arashobora kuducisha mu Misiri kugira ngo aya magorwa ayahe irindi zina, hazobe intahe, hazobe témoignage. Umukama arashaka kuducisha mu Misiri kugira ngo aduforome, kuko mu Misiri haraforoma cyane hakadeforoma. Ni byiza rero ko twebwe bemera izina ry'umukama aho ducisha, ahubwo ibe formation, ibyo ducishamo mukama ducishe mu nzira ziwe. Mugabo akesha igihe tutarazitahura, mugabo twemere yuko aho dushikana ni heza. Umukama rero abo mu bwuzure bushasha ntabwo baba nko mu bwuzure bwa kera bamara imyaka 400 bari mu Misiri. Twebwe umukama ahaducisha kugira ngo ntitwatebe, kurya Yesu atahatevye, kurya umukama wawe atatevye mu Misiri. Nawe umukama arashaka kudateba muri iryo ndwara, umukama arashaka kudateba mu bugumba, umukama arashaka kudateba muri kiriya gicumuro. Ni normal yuko umuntu aguma mu gicumuro cy'ukubesha imyaka iyi. Umukama arashaka yuko atamutevya Misiri. Umukama arashaka rero no muri evangelisation ko ku munsi ugira gatatu, nk'uko Yesu yamaze mu nda y'ikuzimu iminsi 3, nawe ku munsi ugira gatatu azoheza akagukuramo mugatahukana intsinzi yiwe. Umukama rero aheza yiyereke, yongere ababohore ku bwa Pasika, ku bw'ino evangelisation. Ku munsi rero wo gukira no kubohoka twese hazobe intahe, tugume tuvuga ati umukama niwe Mana yacu. Amen. Tugire Kristo. Thank you.
tubanze tubonana atacyo yakoze tubimenye tubimubaze barahari umuntu wese ariko ko hari ikintu yetse yakoze muri we mukabanane ntazi yego cyane mukama yabohoye twese umuntu wese yicaye muri ingoro y'Imana agasibe n'umutima mubi n'umutima w'amashetani mu izina rya Yesu uyu mugoroba mukama Yesu yakijije umuntu yari afise indwara y'amahaha yari afise amahaha yatubaguriye mukama yakijije abantu benshi bose bari bafise ubwoba bw'urupfu ubwoba bwa kazoza ubwoba bw'iyo baba ubwoba bw'iyo baba n'iyo baca mukama bavukanye yatubohoye hariho abantu hano mw'ijoro baterwa n'abagabo bagasambanya cyangwa abagore bagasambanya mukama yabohoye abantu benshi bari bafise iyo ngorane y'abagabo b'ijoro n'abagore. Hariho umuntu hano yaterwa n'amashetani y'ibyaha ikintu cyose kimugwako nk'icyago mukama muvukanya ukijije ubwo bwoba n'iyo ndundu y'ukwamana ibyago n'ishetani aguteza ibyago hari n'umukenyezi afise inda yimirije kubyara yarasagirijwe n'ubwoba bw'urupfu muvukanye gira amahoro uzobyara neza kandi umwana wawe azoza ari muzima nawe uzoba muzima. Hariho umubyeyi hano yatumye atakamba kuko abana biwe barishana muvukanye uyu munsi birarangiye abana bawe uza gusanga ari bazima kandi icyo gitero cy'ishano ntikizogaruka mu rugo iwawe. Umubyeyi afise abana bamunaniye baranywa urumogi kandi bakamumerera nabi uyu munsi muvukanye abana bawe wasabiye banywa urumogi bakunaniye mu rugo mukama arabahaye amahoro n'ibumira. Hariho umuntu w'umugabo afise indwara ya prostate muvukanye uriyizi iyo ndwara ya prostate uyu munsi muri iyi ngoro y'Imana ya Saint Michel umukama arakugiriye operation gira amahoro. hariho umuntu hano asakirijwe n'urwango ntagira hasaganiriza imuhira ni urwango mu babanyi ashitse ku kazi ni urwango yaje yihebuye cyane ko atagire ko na ruguru yasakirijwe n'urwango impande zose muvukanye gira amahoro umukama Yesu ararukiye. hariho abarozi babiri sinzi ko ari abari ngaha ko ari abo mwasabiye mugabo hariho abarozi babiri mukama uyu munsi abohoye shetani yo gutanga ishano irahagaze kuri bo. yaje hano agwaye amaguru kumwe ku jisho ry'ikirenge agwaye n'amavi yose umukama Yesu arakijije uwo muvukanye afise ubwo bubabare mu maguru ku jisho ry'ikirenge no mu mavi uzotanga. N'umukenyezi ngaha agwaye amabere yose mukama Yesu muvukanye arakubohoye aragukijije iyo ndwara y'amabere isagirije. hariho umuntu hano mu gihe Yesu yari atararengana yasabiye umuntu ari muri prison uwo muntu
wawe ari muri prizo umukama aramubohoye uzoza ubona bamuhamagaye uje kumutora. Hariho umuntu afise indwara ya depresiyo amaze igihe afise akabonge, indwara y'akabonge muvukanyi umukama aramukijije indwara y'akabonge kugenda mu bandi ufise iteka kuko umukama yamanutse ngo akubohore. Akandagwa y'amaguru muvukanyi ushira inkoni yawe ngaho witangira amahoro mukama Yesu yawe. Kugira gusa mwumve bikeye ibyo yakoze ni byinshi cyane mu buzima bwacu mu mutima wacu. Umukama ni mwiza cyane. Amen. Tumukomere amashyi menshi tumushimira. Umukama ntasiba gukora, n'ejo azokora, ari n'ejo azokora. Nahawe rero ubutumire kugira ngo nawe umutumira ubundi mugenzi wawe, kuko abazi ibintu bimwe barazi nk'agacupa ko karyohe gasangiwe cyangwa agafilme uwagaparatagije uwundi usanga biryoshye cyane rwose. None ibi byiza by'Imana ntubyigubizemo urabisangiza uwundi, hari igihe ubisangije uwundi ejo uzosanga Yesu atumiye uwundi azokiriza ngaha nyene. None rero intani nyinshi muri kano kanya nazo twumviriza, mugabo turacyafise uwundi mwanya imbere yacu, uko umwanya uzobituronsa tuzohava tubigenza uko nyene. None rero ubuye muhaguruke tugira akariko ko gukenguruka bityo twakira n'umuhezagiro w'Imana. Imana ibandanira ihezagira.